Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamburidahita TV na cane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha dusanzwe tubashikiriza imisi yose iyo twagiriwe ubuntu n'Imana tukagitunganya mu gatondo ngo kibashikirize ijambo ryo kuzirikana ko impamba y'umunsi, ijambo novuga ngo ni nk'icayi co mu gatondo, umuntu iryo jambo ngo agirirwane rimubere impamba y'umunsi. Ni jewe Janvier Manirambona rero ngarutse muri kino kiganiro, mukunze kubana nanje muri kino kiganiro, nagomba ngo dusangire amajambo numva mfise mu mutima dusanga mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, ni mu gice c'14 duca dusoma ku murongo w'11, navuga ngo mbere niwo murongo wonyene tuza gusoma, naho twoba twovuga ko muri biri mu yindi mirongo muri kino gice. Aya majambo, ijambo ry'umutwe rivuga ngo Uhoraho akiza Asa abanyetiyopiya. Murongo w'11 uvuga ngo Asa araheza atakambira Uhoraho Imana yiwe, atewe Uhoraho nta mutabazi ariho atari wewe, ashobora gutabara abanyantege nke akabakiza abanyenkomezi. Ewe Uhoraho Mana yacu, udutabare kuko ari wewe twizigiye, kandi tuje mu izina ryawe kurwanya iki gitero kingana gityo. Ewe Uhoraho, ni wewe Mana yacu, ntuneshwe n'umuntu buntu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo dusomye arasobanutse, arumvikana, birumvikana yuko hariho uriko arasenga, yerekana yuko we nabo bari kumwe ari abanyantege nke, agasenga yerekana yuko hariho igitero kininiya kibateye, kibahanze, bahanganye, kandi akerekana yuko atazindi nkomezi bizigiye, atayindi renfort bafise beza kw'amaso kiretse uyu mutabazi wenyine ari we Uhoraho, ngo asanzwe azwi yuko ari we wenyine ngo ashobora gutabara abanyantege nke akabakiza abanyenkomezi. Imana yacu nidutabara. Ni n'iri jambo ngomba kugutekerera. Imana umuremyi w'ijuru n'isi niwe mutabazi ashobora gutabara abanyantege nke akabakiza, akabakura mu vyara vy'intambwe, mu vyara vy'ingwe, akabakiza, akabakura mu minwe y'abanyenkomezi, mu minwe y'ababahahaza, mu minwe y'ababarenganya, mu minwe y'ababasuzugura, mu minwe y'ababasumbya imbaraga, y'ababasumbya ubushobozi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, musomya no majambo rero twasomye, muhereye ku murongo wa mbere mukamanuka mugashunguruka, muraza gushika kumbure ku murongo w'8, aho muza kubona yuko uyu Asa yari umwami, kandi uyu mwami w'Abayuda yari afise ingabo 580 nizo zari kumwe nawe ngo zigwanye abansi batera igihugu c'Abayuda. Ariko mugabo uravye ngo aba banyetiyopiya nabo bari barongowe n'umwami yitwa Zera, ngo bobo bari abasirikare, bari abarwanyi umuriyoni. Imana yacu nidutabare. Murumva c'était presque bobo le double yuko bangana. Hanyuma rero uyu mwami Asa byari gushoboka yuko adendekeranya, byari gushoboka yuko atekundi mutwe, byari gushoboka yuko yiyumvira gutabaza kumbura ibindi bihugu, kumbure abandi bami, izindi ngabo zindi zimufasha kugwanya, kuko muri kano kahise ka bino bihugu
hari aho byagiye biba umwami agatabaza uwundi mwami w'ikindi gihugu ati ngwino utabarane nanjye mu ntambara, urazi ko dusanzwe dufashanya, abantu bawe n'abanje, abanje nabo nabi wawe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Ariko mugabo uyu Asa ikintu gihambaye ngaha tubona, ntiyishimiye izindi ngabo, ntiyishimiye abahambaye, ntiyarondereye inyishu mw'isi, yarondereye inyishu ku Mana. Bibonekana ko yari yaratahuye neza yuko Imana ariyo mutabazi wabo, ariyo mutabazi ashobora kubatabara bobo ko ari abanyantege nke. Uyu mutabazi ari we Mana uhoraho abasha gutabara abayuda akabakura mu minwe y'ababahahaza, mu minwe y'ababatera, mu minwe y'ababagwanya. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Navuze ngo iri niryo jambo nyene ngomba ko ndagutekerera, nanje nitekerera. Imana umuremyi w'ijuru n'isi niyo yonyene mutabazi ashobora kwemera, kwiyemeza, kwishinga gutabara abanyantege nke. Mvuze abanyantege nke nagomba ngo mwumvemwo abantu atagiturire bafise, abantu ushobora gutabara ukagirira neza mugabo ntibaronke n'ico kugusororera, kiretse urakoze, ugakorera merci gusa, ugakorera urakoze, bagashimisha umunwa gusa. Imana yacu nidutabare, kuko muri kino gihe, muri kino kinjana uzosanga abo twokwitura bose nabo bakenera ikintu en échange y'ubutabazi bwabo, kandi bashobora no kuba wanashaka babikora nk'akazi bajejwe, nk'akazi bahemberwa. Ariko mugabo rero ugaca usanga nta service n'imwe boguha ata kintu nawe utanze, utarishe iki, utabaha. Ni ukuvuga muri ya mvugo novuga ngo yigiturire. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Ni muri yo ntumbero rero ngomba kukubwira ngo Imana yoyo niyo mutabazi abasha kudutabara twebwe abanyantege nke, atiteze ko tumusororera, atiteze ko tumucorera, ititeze yuko novuga ngo tuyipfumbatisha. Imana yacu nidutabare ikabikora kubw'urukundo rwayo, kubw'imbabazi zayo, kubw'ubuntu bwayo, kubw'ineza yuzuye umutima w'Imana. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko uri kuraca mu bihe bigoye, birashoboka yuko uri kuraca mu ngorane, birashoboka yuko wugarijwe imbere n'inyuma, birashoboka yuko uhangayitse bivanye n'ibyo uri kuracamwo, bivanye n'ibikubujije amahoro. Birashoboka yuko wugarijwe imbere n'inyuma atacepfu canke icaruguru ufise. Birashoboka yuko hageze igihe uguma urondera ubutabazi ku bana b'abantu kandi witirirwa izina ry'Imana. Ariko nagomba kukubwira ngo uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi niwe mutabazi wawe, abasha kugutabara akagukura mu minwe y'ibiguhanze, akagukura mu byara by'ingwe zagomba kugutabagura. Imana yacu nidutabare. Kandi usomye ngaho bandanije ku murongo w'12 ukabandanya usanga ngo Asa umwami w'abayuda Imana yaramutabaye kuko yari yize, kuko yavuze ngo ewe uhoraho ni wewe Mana yacu, ntuneshwe n'umuntu buntu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hariho ngaha navuga ngo ewe uhoraho Mana yacu dutabare kuko ari wewe twizigiye. Imana igeze igihe ibona yuko ariyo wizigiye gusumba uko wizigira abana b'abantu. Imana ikubonyemwo uku kuyizigira, nikabona ko wakuye umutima ku bindi bintu, ku bana b'abantu, ku bundi bufasha, ku bundi butabazi, ikabona yuko wayiyeguriye ariyo yonyine wizigiye by'ukuri. Imana nayo ikiziga cikora akazi kayo neza. Imana yacu nidutabara. None rero n'ano majambo
sinzi ibiburimwo, sinzi intambara urimwo, sinzi ibikugarije imbere n'inyuma, sinzi ko ari indwara, sinzi ko ari ubukene, sinzi ko ari abakurwanya, sinzi ko ari abaguhamba, sinzi ko ari abakurenganije, sinzi ko ari abo wahaye utwawe bakaturya ntibatukwishure, ariko narinzanwe muri kino kiganiro igitondo gishasha, nzanwe no kubwira ngo yewe wa muntu ushira ivyizigiro ku Mana, wizigira Imana gusumba uko wizigira abana b'abantu, hanyuma nayo izogutabara kandi izokugirira neza. Nano majambo nari mfise muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Twagomba rero turangize dusenga Imana kugira ngo tugarukize nga kino kiganiro. Mbega ubwo ntiwihebuye, ntiwiganyiye, ntiwangaje umutima muri ibi na biriya, ubu wewe ntiwari wizeye abana b'abantu, ariko mugabo iyo ubizeye ukabizera bakaguhemukira ntihagire ico bakumarira. Sinzi, nagomba ngo ubwire Imana aho byakugoreye ko wayitakaje ko icizere, wongere uyigirire icizere, hanyuma nayo yiteguye kukugirira neza. Ni wayihereza ku mutima wawe n'ivyizigiro byawe, Imana irakugirira neza. None rero nuko tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Dusenga Imana nyina amahoro ibagirire neza, ibiteho, ibitwarike, batabare, babere inyishu mu vyo muriko muracamwa vyose. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise, atubwiye ko ari wewe mutabazi wenyine ubasha gutabara abanyantege nke, ukabakura mu minwe y'abanyenkomezi. None rero umuntu wese w'umunyantege nke yemeye intege nke ziwe, yemeye ko vyamugoye, yemeye ko yari yarangarije umutima kure yawe, akavuze ngo Mana mbabarira, nanje ni wewe mutabazi nizigiye, nishimiye, niteze ko gutabarwa, noca umugirira neza, umubere nyinshi muri vyose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye, amen.